appuyer concernant tous les domaines de la vie du pays. Burundi ni kiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Isaha 11 ziruzuye neza muri RPA mwakoze kwitaba isango kaze mu kiganiro muri Burundi cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa ntwarante umwaka wa 2020 duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Icuka si ciza hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza abipfuza ko Pascal Nyabenda agirwa umukandida muri kino gihe ntiboroherejwe. Urwego rw'iperereza rubandanya kuvugwa mu mabakogwa mu gihugu kuri wa kabiri hari umunyagihugu yanyurujwe mu gisagara ca Bujumbura n'abakozi b'ugo rwego. Mu gice ca kabiri gihariwe ibidukikije tubaganirira ku gihuhusi ico kivako n'ingaruka zaco. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na MS Steven yunge ko twese hamwe tubahaye ikaze mwidonido. Duhere mu gisata ca politique leta y'u Burundi ngiriteguriye kwakiriza yomi abarundi bose bahungiye mu bihugu bitandukanye. Vyavuzwe kuri wa gatanu n'umuvugizi wa Petero Nkurunziza mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye bagiranye n'abamenyesha makuru mu ntara ya Cibitoke nayo kubijanye n'abahoze mu mugambwe CNDD-FDD baherutse kwimwa uruhusha rwo gusubira mu Burundi. Karegwa Ndenzako amenyesha ko batota ishavu kuri leta kuko aribo bakoze ibinyuranye n'amategeko. Kurikira Karegwa Ndenzako avugira Petero Nkurunziza. Abanyapolitike bahunze canke abarundi bose bavuye mu Burundi bakaja mu bindi bihugu, iyo bageze mu bindi bihugu baganisha mpuzamakungu hase leta y'u Burundi bakurikiranira hafi abo bantu rero mu gihe bari bagengwa n'amasezerano y'isha mpuzamakungu hase no mu gutahuka mu Burundi bategwa kwisunga amategeko y'isha mpuzamakungu hase. Abo rero mu kirundi bavuga ngo itunga ritimuka n'itungura umutima, igihugu kiguma kibarindiriye nk'abandi barundi bose kugira ngo baze guterera agacumu k'ubumwe mu kucubaka, ariko mu kugenda barazi uko bagiye barazi aho bituye, hageze no kugaruka ntibaze gusaba amananiza ubuserukizi bw'Uburundi i Kampala ngo babutume kurenga amategeko mpuzamakungu, kandi igihugu cyacu ari igihugu cubahiriza kikubaha amategeko mpuzamakungu. Nibaze bisunze mu mategeko nyene batahuke mu nzira nziza, nibaba batashoboye kwinjira kijya gihe barazogaruka bakurikira ibisabwa n'amategeko bazokwinjira mu gihugu atangorane. Tukiri kuvyavugiwe muri ico kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni ngo ntiwigeze urenganya Domitien Ndayizeye mu kumwankira kuja mu bazohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu aserukira urunani kira Burundi kuko dossier yiwe yizwe neza iri kumwe n'izabandi. Byashikirijwe na Filipo Nzobonariba avugira umugwi seni. Kuvuga ngo yararenganijwe ni ibintu byoroshe. Uwo mugwi wakoze iminsi ine ijoro n'umutaga barakora seniraraba ko bihuye n'ibisabwa n'amategeko. Umugwi yose ni ukora akazi ka usanga mu gufata ingingo ikibona yuko mushinga ntahe Ndayizeye adakwije ibisabwa iraheze ifata ingingo yuko hamwe n'abandi mbere se wenyine mega bashika bane ati aba bantu seni ntibemeje. Ingingo y'ijana gatatu iri muri iryo tegeko nyine y'amatora iraho uburenganzira ubutanyuzwe n'ingingo seni mufatiye kuca yitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Barajero baragenda barayitura nk'uko amategeko abitegekanya. Sentare rero yubahiriza ibwirizwa shingiro nayo ikikora akazi kayo. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro avuze ati twe turamwemereye, kandi bavuga yuko iyo ngingo ari ntabanduka. Ku bwa seni rero seni yakoze akazi kayo igakora umutima uri munda irafata ingingo
sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nawe yarakoze akazi kayo umutima uri munda twibaza rero ko umwe wese urwego rwiwe yakoze ico yabwirizwa gukora. Yari Filipo Nzobonariba havugira umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi seni ku bakandida batatu bari bituye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro hemerewe Domiciano Ndayizeye gusa Anise Niyonkuru umukandida wa CDP hamwe na Valentin Kavakure umukandida wa FPN Imboneza barankiwe ahamukibuka ko abari barankiwe na seni bose hamwe barabakandida bane. Jacques Bigirimana akaba yarasokoye ibirego yari yatanze muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro amenyesha ko agiye gushigikira umukandida wa CNDD FDD. Tukivuga politike nyene hari icuka kibi mu mugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bubanza. Uwo mugambwe ubu kaburiko uricamwe imigwi. Hari umugwi wabo bita ko bashigikiye Evariste Ndayishimiye n'umugwi wabwitwa ko bashigikiye Pascal Nyabenda. Abo banyuma muri kino gihe mu mugambwe ngo bafatwa nk'abamenja. Janvier nini nahazwe. Kuva hagenywe Evariste Ndayishimiye ngo azoserukire umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu, uwo mugambwe mu ntara ya Bubanza waciye wicamwo imigwi ibiri. Umugwi w'abashigikiye Evariste Ndayishimiye biyise basamuragwa, hamwe rero n'umugwi uremvye muri kino gihe wabitwa ko bifuza ko Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka muri kino gihe ariwe yari guserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Uyu mugumyabanga ati Ibubanza vyadabadanganye. Ivyaha Ibubanza urumva vyabaye vyaradabanganye nyene kuko ubu wumva harabashigikiye ngo Nyabenda ngo nk'abandi ngo bitwa ngo babita ngo basamurakwa, urumva ngiruca uvyumva ngo nabashigikiye ngo samurakwa ubu. Kwisonga ry'abiyita basamuragwa haza umudandaza azwi ku izina rya Dieudonné Ndabihawe n'Imana n'uwo batazira Kadafi. Ku ruhande rw'abitwa ko bashigikiye Pascal Nyabenda harimwo umuyobozi wa Lycée Bubanza Serge Bayagirimana na Gaspard Ndikumana arongoye ishure ry'imyuga ETB. Uyu mugwi w'abitwa ko bashigikiye Pascal Nyabenda rero bafatwa nk'ibicibwa bagatotezwa buri gihe nabo biyita basamuragwa. Ekonome Rovehu Teti yajana abanyeshuri bo muri ETB abajana muri permanence n'ivyuma bishasha ingoma nshasha iki yari yagutse ngo kubyina ngo kuririmba baririmba ngo samuragwa nuko umugwi rero uhava witwa wose w'abantu haboneka umugwi w'abantu bitwa ngo basamuragwa. Umugwi rero uya uma utoteza abantu umutoteza abandi bagumya abanga. Umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD Nancy Ninette Mutoni tumubajije kubijanye n'ico cuka kibi kirangwa mu bagumyabanga bo mu ntara ya Bubanza akaba atavyemeje canke ngo abihakane. Mu makuru yacu azokurikira tuzobamenyesha ukuntu abo bagirizwa kuba bashigikiye Pascal Nyabenda batotezwa. Urakoze Janvier ninahazwe tugire ko nibijanye n'amagara y'abantu abadandaza b'abakongomani n'abarundi basanzwe bakorera ibikorwa vyabo vy'ubudandaji hanze y'imbibe z'ibihugu vyabo baba abakongomani canke abarundi bafashe ingingo mu ntumbero yo gufasha kugwanya karanda coronavirus gahanzisi. Mu itangazo basohoreye hamwe abo badandaza biyemeje kubahiriza ingingo zijanye n'isuku zamaze gushingwa n'abajejwe amagara y'abantu mu bihugu vyabo uko ari bibiri. Vyongeye abo badandaza biyemeje ko uwo wese azobajabutsa urubibe azotegerezwa kuja ku biro vy'ubudandaji n'ivy'isuku mu gihugu binjiyemwo ahazoronkeraho amakuru kubijanye n'ingingo buri gihugu kizoba cafashe. Mu itangazo ryabo biyemeje kandi kugabanya ingendo zidakenewe. Ikiza coronavirus rero kikaba kitarashika mu Burundi, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho kivugwa ku mugwa mukuru Kinshasa. Yemwe nshuti zanjye nkunda nakindi nifuza ku mutima taruko amagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida busavye bushimitse gukurikiza amabwirizwa y'isuku. Kubera ivyo dusavye ibi bikurikira: kwitaho gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose
mu kwinjira no mu gusohoka mu bibanza bihuriramo abantu benshi, gutegekanya ku mavuriro, ibitaro, amashure, ibibuga vy'inkino, ibiro vya leta n'ivy'abigenga, amasengero, amahoteli, uburiro n'ubunywero, ibibanza vyo gukarabiramwo gihe abantu binjiye canke basohotse bava muri ivyo bibanza. Nakindi nifuza ku mutima taruko amagara yororanirwa. Ikiganiro humura Burundi kirabandanya dutandukire igisata c'umutekano. Hari umunyagihugu yanyurujwe n'abakozi biperereza mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa kabiri. Muri kino gihe hari amakuru avuga ko yoba afungiwe mu gasho kamwe k'ibiro vy'iperereza. Eroge Divin Remesha. Uwo munyagihugu yanyurujwe kuri uno wa kabiri n'abakozi biperereza ni Jean-Claude Nimubona azwi kw'itazirano rya Mangema. Akora akazi k'ubushoferi mw'ishyirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu yauka rikorera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Jean-Claude Nimubona batazira Mangema yari yashitse mu Burundi kwa gatano w'indwi iheze nk'uko bamwe mu bo bikorana mw'ishyirahamwe yauka babimenyesheje radio RPA. Ku munsi wa kabiri igenekezo rya 17 Ruhuhuma, Jean-Claude Nimubona batazira Mangema yateramye yizimya akanyota muri quartier Gasenyi ya zone Kamenge. Yari ari kumwe n'umuryango wiwe mu kabare gaherereye kw'ibarabara rya hitwa kwa Johnson. Bahamaze umwanya, amakuru ava muri ako karere amenyesha ko haciye haseruka witwa Jean-Claude Kwizera batazira Dunda, uyo nawe akaba yari umugenzi kuva kera wa Jean-Claude Nimubona. Muri kino gihe n'umukozi w'iperereza, ivy'isoko rya RPA ryemeza ko Jean-Claude Nimubona batazira atarazi. Nk'uko isoko rya RPA mu biro vy'iperereza ribimenyesha, umugambi Dunda yari afise wari uwo kumukura aho yari ateramiye kugira mutwara ahandi hantu gutyo bimworohere kumunyuruza. Dunda yamusavye ku bw'iryo soko rya RPA mu iperereza ry'u Burundi ko yomutembereza mu gisagara ca Bujumbura bakaba baranezerwa. Jean-Claude Nimubona batazira Mangema aremera ntiyikeka ko bari umutegatezwe. Isoko rya RPA mu biro vy'iperereza rimenyesha ko bageze muri quartier ya Rohero kw'ibarabara ryitwa Muyinga bari bategerewe n'undi mukozi w'iperereza yitwa Mathias Nduwimana batazira apya kugira bace bamufata. Bace bamutwara hasanzwe bakorera ibiro bikuru vy'iperereza i Bujumbura. Nk'uko isoko rya RPA ribandanye ribimenyesha ngo yoba yarahohotewe arakubitwa yagirizwa ko yoba aje kuneka mu Burundi atumwe n'igihugu cy'u Rwanda. Jean-Claude Nimubona akaba yoba afungiwe muri kamwe mu busho buri mu biro vy'iperereza ry'u Burundi muri zone Rohero nk'uko bivugwa n'isoko rya RPA. Ntiturashobora kuronka Jean-Claude Kwizera batazira Dunda yafashije kugira Jean-Claude Nimubona azwi kw'itazirano rya Mangema anyuruzwe cyo kimwe n'umuvugizi w'iperereza ry'u Burundi. Urakoze Eloge Divin Remesha. Umunywanyi w'umugambwe CNL yaratowe ari kiziga ku ruzi Murago rugabura intara za Bujumbura Rirare na Bubanza kuri uyu wa kane. Mu muryango wiwe bamenyesha ko yari amaze iminsi 2 yabuzwe irengero. Emmanuel Ndayishimiye. Uwo yatowe ari kiziga yitwa Ildefonse Ndayisaba, umuntu wanyu umugambwe CNL yaba muri quartier Bubanza zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura, akaba yarasanzwe ari umukozi wishira hamwe INSS. Inkuru ziva mu Kinama zitumenyesha ko Ildefonse Ndayisaba yavuye muhira agiye mu mirimo yiwe ya misi yose kuwa kabiri uheze. Kuva ico gihe umuryango wiwe ni wasubiye kumukubita ijisho. Kuri uyu wa kane niho Ildefonse Ndayisaba yatogwa ari kiziga mu ruzi Murago rugabura intara za Bujumbura Rirare na Bubanza. Abamubonye ngo bari bamumenya amaso afise n'ibikomere ku izosi. Abo bisangiye ivyiyumviro vya politike bavuga ko Ildefonse Ndayisaba atakindi yaho kiretse imvo za politike, bagasaba ko hoba amatohoza kugira hamenyekane abamugandaguye. Ildefonse Ndayisaba asize umugore n'abana babiri. Twagerageje kurondera kuri telefone Jeanne Nakiteretse, umukuru wa zone Kinama, turamukena. Kuri ayo mabi ariko arakorerwa abanywanyi b'umugambwe wa Gaton Gwasa, ubuyobozi bw'iradio RPA burararikira ababijejwe guhagarika umugambi ugamije kwica, kunyuruza no gufungira ubusa abanywanyi b'umugambwe CNL. Bob Rugurika arongoye radio RPA amenyesha ko ivy'uwo mugambi vyatanzwe na bamwe mu basabwa kushira mu ngiro. Ayo makuru akabashira habona imigwi 2 igeramiwe n'uwo mugambi. Bob Rugurika. Yaraheze imisi tarimike turonse amakuru mbere n'ivyemezo vyerekana ko hariho umugambi wafashwe ku rwego rw'igihugu n'urwego rw'uburongozi bwa CNDD-FDD. Uwo mugambi nawo akaba ari ugamije kwica,
kunyuruza hamwe no gufunga abanywanyi b'umugambwe SNL. Hanyuma ayo makuru bene kuyaduha bakaba batubwiye ko imigwi ibiri ariyo isa n'izobangamirwa cyane n'uwo mugambi. Umugwi wa mbere ukabugizwe n'abarongoye umugambwe SNL ku rwego rwo hasi, no kuvuga ku mitumba, mu mazone no ku makomine. Abo rero nibo cyane ngo boba bageramiwe n'uwo mugambi. Hanyuma uwundi mugwi batubwiye n'uw'abadandaza batandukanye bo mu ntara zitandukanye z'igihugu boba bakekwa gufasha mu bijanye n'uburyo umugambwe SNL. Abo rero nabo bikaba bitegekanijwe muri uwo mugambi ko bashobora kubagirira nabi. Hama ahatari bake bategekanya kubica abo batishe, bategerezwa kubakorera ngo amadosiye bakabafunga. Na hamuza murumva hirya no hino batwarayo ibigwanisho muri iyo mihana kugira babagirize ko batunze ibigwanisho babafunge, ahandi naho bazobafata nta uzomenya irengero ryabo. Ivyo rero tubivuze kugira haba abarongoye igihugu, abarongoye umugambwe CNDD-FDD, eka mbere n'abarongoye umugambwe SNL bashobore gufata ingingo zose zishoboka zo gukingira abo bana b'u Burundi, kuko twe turemeza yuko muri demokrasi ata murundi yarakwiye guhogwa ubwoko bwiwe, vyiyumviro vyo vya politike canke ico yashikirije kivuye ku mutima. Naho rero tugira tuti ivyo bintu birakwiye guhagarara. Uno munsi ntidushotse Umuyobozi wa RPA yibutsa ko uwo mugambi atahutandukaniye n'ububisha bwakorewe uwo mugambwe ucitwa FNL imbere y'amatora yo mu 2010 ngo kiretse kubu bashira imbere kwica n'ubunyene Bob Rugurika. Uno munsi ntidushotse dushira habona abagirizwa uwo mugambi, abawuteguye, kambere n'abashinzwe kuwushira mu ngiro kumvo z'umutekano w'abariko baraduha ayo makuru. Ariko ivyo bintu turashobora kubisangiza abo vyega, na cane cane abashobora kugira ico bakoze kugira ivyo biryo bararihagarare, ako kabi gahagarare kariko gakorerwa abana b'u Burundi. Ariko no kwibutsa kumbure cane cane abarongoye umugambwe SNL yuko barazi amatora y'ibihumbi 2010 ingene yagenze. Baribuka ko amatora y'amakomine yo mu kwezi kwa gatanu ibihumbi 2010 yabaye hafi indongozi zabo zose mu makomine, indongozi zabo z'uwo mugambwe wari ucitwa FNL ku rwego rw'amazone, benshi bari bafungiwe mu busho butandukanye bw'igihugu, hariho no mu makambi y'igipolisi cyangwa ya gisirikare. Uwo mugambi rero uno munsi mu 2020 ntaho utandukaniye cyane n'uriya mugambi bakoze mu 2010, uretse kuno munsi harimo ivyo kubica no kubanyuruza abantu bakabura irengero ryabo. Nico rero nibaza ko abantu barakwiye kuhagabira kugira abo bana b'u Burundi ntibagume bapfa bahogwa ivyiyumviro vyabo vya politike, kuko n'uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uwo mugambi wo kwica no gufunga abanywanyi ba SNL ngo wafashwe neza na neza mu ntango z'umwaka w'2020. Tugire ko n'igisata c'ubutungane urubanza rw'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye gwaraye ruhamagawe mu ntahe y'ICS. Sentare ntahinyuzwa yategekanya kuruburanisha mwidonido batanu mu bagirizwa ico caha bari mu Burundi, bari bitavye bose iyo ntahe y'ICS yabereye mu ntara ya Gitega. Ariko urubanza ntigwahavuye ruburanishwa mwidonido. Bane muri abo batanu bari mu Burundi barafunzwe, bakaba barunguruje ingingo iheruka gufatwa n'igisata c'iyungururizo ca sentare ntahinyuzwa mu bijanye n'intangamarara y'ugo rubanza. Bakaba rero baranse kuja mwidonido, sentare gasambura manza bituye itarasohora ingingo. Sentare ntahinyuzwa yahavuye rero yimurira ugo rubanza kuwa 26 z'ukwezi kuza kwandamukiza. Abagirizwa urufu rwa Ndadaye ni 20 bose hamwe 15 batari mu Burundi, bakaba barankiwe uburenganzira bw'userukirwa n'abashingwamanza. Bamwe mu bashingwamanza babo bankiwe guserukirwa batumenyesheje ko badatangazwa nuko ugo rubanza ruriko ruragenda, kuko ngo n'urubanza rwa politike rwatangujwe hari ico abategetsi b'u Burundi bipfuza gushikako. Mukanya igice ca kabiri gihariwe ibidukikije.
Nane mama, tunatakuwa kinziati. Iborere mwana, iborere. Nanje ahantu ntavyo nzi nanje. Mbega mana yanje turagikwigwa. Mana yanje, ndagikwigwa hega mana. Kumbona nabaje gutabara, bamwe basoma mbike w'umugambwe wacu, atanumwe yahageze. Ndabira bamwe nahora ntoteze, nibo bariko bemera gusha kugira dokoro utwanje. Matayo, reka kwicurikira. Ibiba byabaye. Nukurindira ko tugufasha kubaka iyindi. Fata umuryango wawe, uwuzane wanje, ndabahindara. Yo, mutama. Banyakirira mana batanu bose. Mbega mana ndagushimire gute. Ariko nkunda ndagusaba imbabazi, kuko aho ubona twari mu mugambi wo kugutuza kuri uyu mutumba. Kubera bajya abahungu bawe batari mu mugambwe wacu. None ndabira, mu bantu nahora ntoteze, niyo ugarutse kumfasha. Mwana, tekana. Urya, umubanyi, niwe muzimyamuriro, kandi niwe muryango. Numwanya rero w'ikigabane dukingire ibidukikije nkuko nabibabwiye mu ntango tubaganira kuco bita igihuhusi turabira hamwe ico kivako ibice bimwe bimwe gikarira kuri inosi hamwe n'ingaruka mbi zaco yaba ku banyagihugu no ku bidukikije ikiganiro mwagiteguriwe na Hervé Niyuhira. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe neza nshuti wakunzi biganiro dukingira ibidukikije iganiro mwo mukurikira kuri RPA buri wa gatanu mu iganiro cino munsi tuyagira ibijanye n'ibihuhusi vy'imiyaga na mu Burundi ibihuhusi bidakunze kwibonekeza turavyumva hirya no hino mu bindi bihugu nkuko tuvyumva kenshi na kenshi abashakashatsi baratazira amazina ivyo bihuhusi aha muri kino kiganiro umuhinga mu gisata c'indonda bihugu atubwira ico vyose bivako none ayo mazina batazira ivyo yuhusi yabatogwa nande igihuhusi cyo kiva kuki kubera iki ivyo yuhusi bikarira ibice bimwe bimwe vy'inosi turiko niziye ngaruka mbi haba ku banyagihugu caye ku bidukikije ngivyo nshuti bakunzi biganiro dukingira ibidukikije ivyo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro twateguriye uno munsi umutumire wacu ni Antoine Nkezabahizi umwigisha w'icigwa ndonda bihugu izina ryiwe ni Ritirano n'amajwi turahindura ku bijanye n'umutekano wiwe kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhira. Imbere yo kuja mw'idonido rya kino kiganiro reka mugenzanje Eloge Diveremesha abanza duciye ku masonga umuyaga icarico ari nawo biturutse ku nguvu uba ufise uva mu ico bita igihuhusi. Tuvuze umuyaga umuntu wese aciye ubwenge arawubonera ku vy'uhuhura nk'ibiti canke akawumva ingufu zawo ku mubiri turiko turagenda. Umuyaga rero n'urugendo rukitse bw'umwuka ico twita mu gifaransa déplacement de l'air à partir de la haute pression vers la basse pression. Uti none uva hehe ukaja he? Abahinga basanze ikirere kigizwe n'impande zibiri bashizeho ico twofata nk'akarimbi kazigabura bafatiye ku nguvu z'umwuka ico twita la pression atmosphérique mu gifaransa. Ikirere rero kiri munsi ya milibar 1015 nico twita zone de basse pression no kuvuga aho inguvu z'umwuka ari nke. Ikirere naco kiri hejuru ya milibar 1015 biba ari ico twita zone de haute pression mu gifaransa no kuvuga yuko haba hari umwuka mwinshi. Umuyaga rero uhuhura uva hari umwuka mwinshi kuco twita haute pression utera uja hari umwuka muke ari wo twita basse pression mu gifaransa. Umuhinga Antoine Nkezabahizi arasigura neza igituma haba umwuka muke yongere kandi aratubwire imico itatu igize inosi turiko.
gire rero habe iyo base presiyo ariyo mwuka muke ubushuhe buba bwaduze mbere birya bihugu bikomeye dufate bitikizwa cane n'iyo miyaga ni ukuvuga yuko ubushuhe buba bwaduze hafi yaho mu mabahari ku rugero rurenga amadogere celsius 26. Dufashe rero imiyaga isanzwe isi igabuyemwo gutatu niko abahinga babigize dufashe atabiza vyabaye. Igice ca mbere hari igice cegereye ekwateur ariwo wa murongo ugaburamwo isi kubiri. Aha rero kandi niho Uburundi buri. Aho rero hari imiyaga yitwa Alize, ikaba ari imiyaga itekanye, ikaba igenda ku muvuduko w'ibirometero 20 kw'isaha. Eka mbere n'igice ca Afurika kinini akaba ariho kiri. Kubera iki mu bihugu vya Afrika n'Uburundi burimwo bitabangamirwa n'ivyo bihuhusi? Inyishu tuyihabwa n'umutumire wacu. Kira rero ikintu twebwe kidukingira bijya biyaga binini binini ibice bigaciye nuko turi kure y'amabahari. Igice ca kabiri nico twita zone tempérée mu Gifaransa, kikaba ari igice c'isi twavuga gifise ubushuhe buri hagati na hagati, ntihakanye cane kandi ntihashushe. Dufate n'inkarya igice kinini c'uburaya kiri nico bita zone tempérée. Hanyuma igice ca gatatu rero ni igice kiri hariya amajaruguru canke epfo y'isi, dufatiye kuri bitwira bita les 4 points cardinaux twavuga rono le sud. Aho rero ni igice kikanye cane, aho naho nyene hari imiyaga yaho itera ija mu buseruko. Umutumire wacu Antoine Nkezabahizi muri kino kiganiro arerekana kandi ibihuhusi bikuru bikuru biteye n'ubwoba bikuze kwibonekeza hirya no hino kw'ino si turiko. Tuje rero ku bihuhusi biteye ubwoba. Ivyo bihuhusi rero biteye ubwoba tubivuge imice ibiri bivanye n'ikibitera. Umuce wa mbere ni igihuhusi bita muso, ico bita vent de muso mu Gifaransa, ikaba ari umuyaga ico twita mu Gifaransa vent saisonnier. Uwo muyaga rero wowo uhuhura ibihe vy'umwaka bizwi. Ni ukuvuga yuko hariho igice c'umwaka uhuhura uja mu bihugu n'ikindi gice c'umwaka uhuhura utera ugenda mu mabahari. Aho rero ukara cyane cyane mu bihugu vya Aziya ni guhera mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icenda, kuko muri ico gihe bivanye na kurya isi ihindukira muri ivyo bice haba hashushe gose, bigaca bituma rero haba kimwe twavuga basse pression muri ivyo bihugu. Ibihugu rero bibangamirwa n'iyo miyaga ya muso ni nk'uko twabivuze ni Aziya, nka cane cane ibihugu vy'Ubuhindi, ibihugu vya Bangladesh, Birmania, Thailand, Philippines. Ivyo rero barabizi yuko muri ayo mezi aba ari amezi y'amagume kuri bo, birashika bikaduka mbere bigahitana abantu benshi cane. Ibindi bihuhusi rero ico twita cyclone biva ku bushuhe bwaduze mu mabahari nk'uko twabivuze dogere celsius zikarenga 26, bigatuma rero kimwe twita pression atmospherique igabanuka. Iyo rero igabanutse ni ukuvuga yuko ico twita air mu Gifaransa ari umwuka ucuvaho uri mwinshi ugaca ugenda uriruka gose utera ujaho ari muke. Urumva rero ko iyo basse pression iba ntoyi niko umuvuduko utera uba munini w'iyo miyaga. Aha rero twovuga nk'amabahari bitarakuberamwo ibahari ya Indiana, Pacifique eka na Atlantique. Ibi rero ni ibintu biteye ubwoba kuko biratikiza ibintu, biratikiza inganda iyo bishitse. Hanyuma iyo miyaga mbere minini minini arivyo bihuhusi muhora mwumva ko bakabiha amazina atandukanye. Rero hariho n'abagira bati babiha amazina y'abakenyezi, bamwe bakavuga ati kumbure bikora nabi nkabo, ariko sivyo kuko gushika mu 1950 nivyo babiha amazina y'abakenyezi. Mugabo guhera ico gihe gushika ubu baca baraguza cadutse iki gihe bacise izina ry'umukenyezi, igikurikira bakazoshika izina ry'umugabo. Igituma rero babita amazina y'abantu kubera yuko abantu bose ku isi badashobora
gufata ku mutwe arya amazina y'icyo twakwita ibintu scientifique bayita rero amazina y'abantu kugira ngo batabaje abantu benshi bavyumve ni kwizomvo gusa. Hanyuma rero hakaba hariho amazina 21 akurakuranwa kugira ngo babihe iyo miyaga iba yadutse. Ni ukuvuga yuko hariho ibigo bibijejwe. Mu Buraya hari nk'ikigo kiri mu Budagi hitwa Université Libre de Berlin, ni ukuvuga ni muri kaminuza, niho rero baheza bagatora izina bahereza uwo muyaga uba wadutse aho hantu. Ahasigaye ku isi yose rero hariho icyo bita Organisation Meteorologique Mondiale, ikaba ariyo iheza igatanga izina baha kuri uwo muyaga wadutse. Aha bagafata rero ku muyaga uburengeje umuvuduko w'ibirometero 119 ku isaha. Nibihe bibanza bibangamirwa cyane gusumbya ibindi? Antoine Nkezabahizi, umuhinga mu gisata c'indondabihugu geography mu Gifaransa, aratubwira n'imyaka ivyo yose vyibonekeje gushika mu mpera z'umwaka uheze. Abangamiwe rero ni hafi y'amabahari nk'uko twabivuze, bahari Pacifique, bahari Indiana. Muribuka mbere no ngaha muri Afurika byarashitse mu bihugu vya Afurika y'Epfo, muri Mozambique, muri Malawi, eka amazi yaradutse aratekiza ibintu. Hakaba hari umengo guhera kw'igenekezo rya 4 gushika 21 z'ukwezi kwa gatatu muri umwaka nyine turimo w'2019. Ico gihugu rero bakaba bacise Idai, kikaba cagenda ibirometero 205 ku isaha. Ivyo rero kikaba cavutse kumwe twabivuga rero niba hari Indiana, akaba ariho habaye rero kimwe twita basse pression. Turibuka nk'ico bise kandi muri uwo mwaka nyene Dorian, kikaba cabaye guhera kw'igenekerezo rya 5 gushika kw'igenekerezo ry'8 mu kwezi kw'icenda muri 2019 mu mwaka turimo nyene. Bikaba vyabangamiye cane ibihugu vya Bahamas, vya Caraïbes na Canada, aho tukaba ahanini ari ku mugabane wa Amerika. Mbere kikaba carahitanye n'abantu bashika 1,300. Aha rero tuvuze abantu ni ukuvuga ibintu biba vyatikiye, ibidukikije, eka ibintu biri ngaho muri ako karere. Hariho rero n'ikindi cabaye bataziye Gilbert, kiba cabaye mu 1988, cabaye guhera kw'igenekerezo rya 10 gushika kw'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi. Bikaba vyahitanye abantu 1,780. Vyabaye rero mu bihugu vya Antilles, igihugu ca Puerto Rico, Saint Dominique, aho ni mu bihugu rero vya Amerika. Muca mwumva yuko hariho impande z'isi zibangamiwe cane kuri za mpamvu twavuga ko haba hegereye hamwe vya bihuhusi bifise intango. Hanyuma hariho ikindi cari kiracika, abenshi baracavyibuka no kwiradiyo caravuzwe kenshi cane, ni igihuhusi bitse Mitch. Kikaba cabaye mu 1998. Ibihugu vyabangamiwe tuvuga nk'igihugu ca Honduras, igihugu ca Nicaragua, aho rero ni muri Amerika yo hagati. Uca mwumva yuko ari muri rwa ruhande nyene. Hariho n'ikindi bise Katrina, nacyo cabaye kw'igenekerezo rya 29 z'ukw'umunani mu 2005, akaba ariho catangura. Aho naho akaba ari mu gihugu ca Mexique, si kure yaho nyene twariko turavuga. Kikaba carahitanye abantu batari bake bashika 1,836. Muri uwo mwaka turimwo aha tugeze mu 2019, ni ukuvuga hariho imiyaga ishika 21 ikaze imaze kuba. Aha tuca twumva rero yuko iyi miyaga ari ikintu kibangamiye cane isi. Ivyo bihuhusi nkuko muvyumvise birabica bigacika, aho vyibonekeje hose birahitana abantu batari bake nkuko umutumire wacu abisigura, yongere yerekane n'ivyo kugwa kugira ngo abantu bikingire ivyo bihuhusi. Ibi rero bifise ingaruka nyinshi cane, ingaruka mbi nyinshi cane. Abantu barahatikirira, bahitanwa n'amazi, amazu, ibiti, amasanganya y'imodokari, eka n'ibindi, kuko ibintu byose biba vyahungabanye.
inyubakwa amazu ibiraro amatara byose birasidagurika ibidukikije byose birageramirwa bikabije ntawo biharura ngo abishobore ibihononekaye mbere haca haduka n'indwara uca muvyumva ko ibintu biba vyapfiriye bikahasangukira n'ibindi reka mbere n'inzara ziraduka kuko ibiterwa birahahonera imisozi nayo nyene ikahasidagurikira rero mu gukinga twavuze ko bashizeho ibigo bigerageza gukurikirana rero bifise ivyuma bikomeye bikavuga ati ibihuhusi kizova mu karere aka kikazotera kija mu karere aka hanyuma abantu rero bagaheza bakababarira n'imyifato abantu baheza bagakora rero nk'imyifato abantu bahanurwa kugira twafata nk'ibi bikurikira nko kureka kubaka hafi y'amazi nk'aho iwacu rero tuhagaze murazi yuko naho y'imiyaga minini minini itarahashika murazi yuko hariho imiyaga ihora yaduka kandi noneho naho bitarahashika turi ku isi ntawo kwijajara urabona rero amazi turayasatira ikiyaga kandi n'inzuzi tukubaka gushika iruhande yago rero abantu bobireka kuko birashobora kubagira ingaruka mbi kuko nta muhinga w'ikirere kuko ibiba mu kirere ntawe ubibuza gusa gerageza gukinga impanuka vyotera kureka kubaka ku misozi ihanamye aha cane cane mu bihugu bikaza ivyo bihuhusi kureka kubaka munsi y'insinga zitwara amatara aha murazi yuko binabujijwe kuko bishobora insinga gucika canke zigahenuka bigatuma abantu bahatikirira tugarutse nko ngaha iwacu rero dufata abafata ingingo bariko barafata izo ngingo zibereye bafatiye ku mategeko mpuzamakungu kuko arahari yerekeye inyubako bijanye n'aho amazi atumbereye hariho burya ikirere utorenga kugira ngo utere uja kwegera amazi burya ababijejwe barabizi bogerageza rero bakavyubahiriza akaba ari kuri izo siguro z'ukungene abantu bakwikingira ibihuhusi mwumvise ko vyiha inkumbi iyo bibaye iganiro c'uno munsi kikaba kigarukiye ngaha tukaba tubashimiye kuba mudahengeshanya kurutega abiri kuri mikro mukaba mwari kumwe na Hervé Niwuhire nawe ubutaha cari ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu Naha rero dusozereye ko ikiganiro humura Burundi co kuri wa gatanu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa ntwarante 2020 mwakoze mwadukurikiranye ndashimiye bagenzanje bakoze vyose kugira ano makuru aboneke ntibagiye Steven Yunge ko yatumye munkurikira atankomanzi Ines Gakizana kumwe namwe ndabikebanuye mugira ibihe vyiza aho muherereye Humura Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye